ni imvugo zibabaje ziteye isoni n'agahinda mbere zikwiye kwemerezwa n'umuntu uwo ari we wese. Unaravye n'ivyo avuga mu gihugu urabona ko no mu gihugu c'Uburundi hari abarundi babayeho nabi cane imbere bari munsi y'uko y'ubuzima bw'impunzi zishobora kuba zibayemo. Rero twebwe ko tubibona ni uko Perezida Ndayishimiye ahunga ibibazo byiwe yarakwiye gukura mu nzira, akwiye gukemura. Mu mwaka w'2020 abarundi baramugiriye icizere badavuga imvugo nziza z'uko abarundi bakwiye guhunguka, ariko abarundi bagerageje kumva akamo kiwe, hariho bamwe bagiriwe nabi, harimo abishwe, hariho abatotejwe, hariho mbere n'abanyurujwe. Rero twebwe muri CNDD-FDD ikintu ca mbere turasaba Perezida Ndayishimiye guhagarika gufata ibibazo iwe yarakwiye gukura mu nzira, ahubwo akabigereka ku bandi, akabona ko abandi bo bateye ikibazo, ahubwo ari we by'ukuri yarakwiye kuba umuvyeyi abandi bose adacaguye, atamwa n'ikinono, bose akabatunganiriza, agakora ikintu cyose gishoboka abana b'Uburundi babumwe, agahuza abarundi bakaba umwe, abarundi bose bakaba amahoro n'umutekano, atanya gupfa kandi atanya gukira, gutyo Uburundi bubone mu gihe abantu bose biyumvamwo, abantu bose bumva ko bakwiye kubaho, abantu bose bafise uburenganzira bumwe. Mbere tukanamusaba ko n'ubutunzi bw'igihugu nabwo nyene hobaho kubusabikanya ku barundi bose, atakwama hari uwamazi ko ari we nyine igihugu wenyine kandi igihugu ari ic'abarundi bose. Tubasaba kandi n'amakungu gukurikiranira hafi izo mvugo za Perezida Ndayishimiye, kuko n'imvugo ziteye ubwoba, n'imvugo zikwiye gukurikiranwa mbere zikaniyamirizwa.